wewe mwene data inshuti y'umusaraba, ukaba n'umukunzi w'ubuzima bw'umukristo, wahisemwo kubaho ubuzima rukristo, wewe niwe tuyaga. Imana iguhezagire. Uyu munsi rero nibutse ko ijambo ry'Imana ritubwira ivy'igihe c'iherezo, ingene mu minsi y'iherezo hazobaho ibihe bigoye, abantu bagahinduka, bakikunda, bagakunda amahera, bakirarira, bakibona, bagatukana, ntibumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, abadakunda ababo, abanka kuzura, abarementanya, abatigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, abakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, abafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo, abameze batyo ngo bamwe batera ibitugu. Numva no kumenyesha ko uyu munsi tuza turi mu gihe c'iherezo, hama nkaba numva no kubwira nti ugire imigabo ishitse canke ufate ingingo mu mutima yo kudasa n'igihe c'iherezo, ushireho itandukaniro. Ibi ni ibintu bizoshika kuri benshi, no kubo twari twiyumvira ko ari abantu b'Imana bari mu nzira nziza bagororotse, bazokwisanga bamaze kwinjira muri ino mice, basange bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo, bati ivyizerwa, imitima yabo ihindukire, kumbure bayikure ku Mana, bisange basigaye bashitse umutima ku nyungu, ku maronko canke ku bindi. Ariko ndagomba ko wowe unyumva utosa na kino gihe c'iherezo. Shiraho itandukaniro riboneka, shiraho itandukaniro riboneka, cane cane ushingire kw'ijambo ryo kudata ivyizerwa. Ubwa mbere nk'umuntu w'umukristo akeneye kubaho ubuzima rukristo, ukwiye kumenya ivyizerwa ivyo ari vyo, hama kandi ukamenya ko agakiza iyo katari mu kwizera katabaho, ako siko. Rero ukwizera gushinzwe kw'ijambo, gushinzwe ku vyizerwa. Ukwizera ni nka disipline canke ni nk'inyifato umuntu afise, umuntu agaragaza imbere y'amahitamo kanaka, ivyo wemera, ivyo wizigira. Rero ni ukuvuga kudata ivyizerwa, ugakomera ku vyo wizera, ugakomera no kw'ijambo, ukagira imigabo ihamye ishitse canke ingingo. Iyo uriko uraguma neza ku vyo wizera, bituma udahindukanwa n'ibihe. Na cane cane ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitwishushanye n'ivy'iki gihe, yamara duhinduke gose. Niyo mpamvu ukuye wewe ukuri ukakugumanamwo n'Imana, ntuba umuntu ahindagurika, ugashiraho itandukaniro cane 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 n'uko isi iriko iragenda, n'uko ivy'isi biriko biragenda, n'uko ab'isi bariko baragenda. Uko hasohotse ikintu gishasha, tugenda tubona abantu batera bahinduka, imico igahinduka, inyifato igahinduka, uko abantu bambara bigahinduka, imvugo igahinduka, nuko biyumvira novuga ko navyo nyene bihinduka, kuko bigaragarira mu vyo bakora. Ibintu bahora bakora uku ukabona babikora ukundi, ahantu bahora baca bagendana isoni ugasanga isoni zaraheze, kwirinda ugasanga mu bantu vyaraheze, ugasanga abantu barya vyose, banywa vyose, ayagana bose, yakira vyose, ugasanga vy'ukuri abantu barahindutse. Wewe shiraho itandukaniro. Nta gakiza n'ubundi kabaho katarimwo kirazira. Kirazira yame iri kirazira, icyo waciriye urubanza ntukagihindukirira ubugira kandi. Nkwibutsa ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nokongera kubaka ivyo nasambuye, noba ndiyerekanye ko ndi umuntu acumura. None rero wewe shiraho kirazira mu gakiza kawe, ushireho inzitiro, ushireho limite. Nturye vyose, ntunywe vyose, ibisohotse vyose utobora ngo nuko ab'isi bose babikunda, ariko shiraho itandukaniro. Avantage uzoronka niwashiraho itandukaniro, uzogumana agaciro wari ufise imbere y'Imana, uzogumana amavuta
imbere y'Imana. Uzogumana bwa butamirane canke bwa bumote bwa Kristo. Uzogumana amavuta atagiramwo akarohe. Uzogumana igihagararo nk'ic'umuntu w'Imana. Uzosenga Imana, ijuru rikumve, ijuru rikora ico usavye. Uzokwirukana abadayimoni, uzosenda ibisigo, eka ikintu kiranga umukristo muzima kizogaragara kuri wewe. Ivyaha bizoguvunga, amahoro, umunezero n'ubuntu bw'Imana bizokugumako. Imana Data wa twese iguhezagire, iguhe umugisha. Ariko ikibabaje